bakundwa b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije bifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Turakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu, mushishikare. Yesu abahezagire. Abataragira subscribe muvyibuke. Ijambo ry'uyu munsi no kubera amaso abana. Mutima wa mwenda bigishe kubera amaso abana. Imana yabahaye kubabera maso. Dusome mu gitabo cya Zaburi 127 umurongo wa 5. Umurongo wa 3 haravuga ngo abana nibo ngabire uhoraho agaba. Imbuto zo munda nizo mpera atanga. Abana urya mwana wawe ni ingabire Imana yaguhaye. Iyo ngabire rero ugomba kuyibera maso. Imbuto zo munda nizo mpera atanga. Haleluya. Hariko indi version ivuga ngo erega abana ni impano itangwa n'uhoraho. Urubyaro nibyo bihemba atanga. Urubyaro ni ibihembo umwami Yesu atanga. Bavandimwe, reka ndabigisha kandi kamwe kanshimishije. Tugomba kubera amaso abana bacu. Abana bacu ni vyiza cyane kubaha izo bakeneye. Umwana arakeneye kurya neza, ubironse ubikore. Akeneye kwambara neza, arakeneye kwiga neza, arakeneye kubaho neza. Ivyo byose ubikore. Umwana hari ikindi kintu gikomeye kiruta ivyo bintu byose. Umwana ugomba kumubera amaso mu buryo bwo gusenga, bwo gusengera umwana. Turi mu isi igoye. Imyaka ya kera hari ibintu bitakorwa. Ubu abana b'imyaka 10, imyaka 15 barazi ibintu bikomeye, bafite amatelefone ya iPhone, baje mu vyumba byabo bafite internet, bararabe uko isi kiragenda. Mu mubyeyi uri kurankurikirana, bera amaso uwo mwana wawe. Uwo mwana wawe muha ibikenewe, ariko kandi ugerageze kumubera maso. Uwo mwana ntakugende uriko urabona. Iyo ngabire Imana yaguhaye ugomba kwibera maso. Hariho abantu benshi ugenda mu ngo zabo cyangwa ukabona abana babo umengo umwana akiri mutoya, uramurera uburyo nta ntumuhana. Urazi ko Bibiliya itwemerera guhana abana bakiri batoya, kubatoza indero nziza. Reka ndabibasomere mu gitabo c'Imigani. Salomo yaravuze neza mu gice cya 19 umurongo wa 18, yaravuze ngo hana umwana wawe igihe cy'ibyizigiro kitararengerana. Igihe cy'ibyizigiro kitararengerana, umwana mutoze indero nziza. Ariko ntutwagwe n'ishavu ngo umwice. Ntutwagwe n'ishavu. Hariyo ababyeyi benshi batwagwa n'ishavu bagahana abana nabi. Mugabo umwana wawe arakeneye kumutoza indero. Arakeneye. Hariho abantu benshi bari kubarankurikirana, bari mu bihugu batemerewe guhana abana, ariko Imana izaguha ubwenge, ariko uwo mwana umutoza indero nziza. Kuko Bibiliya avuga ngo azorinda saza akirimo. 13 mu Migani 24 haravuga ngo urinda umwana inkoni aba mwanse. Urinda umwana w'imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5, nubu nuramurinza inkoni uzoba umwanse. Umwana arakeneye igisure cy'umuvyeyi. Umwana arakeneye kubwirwa ngo iki kintu ukoze sico. Hari igihe winjira mu nzu ugasanga umwana ukundi yarezwe, niyo uwo buri umushitsi ntashaka kwimukira. Umwana mu nzu ugasanga umwana w'imyaka 7 aguma yiriza, aguma ibintu byose. Hariho agakuruka numvise umuvyeyi yashatse kwereka abashitsi ko abana be bazi gusenga, aca abwira umwe ngo nasengere ngo breakfast ya mu gatondo. Wa mwana aca afata teremusi ayikubita hasi. Hari ibintu dukora bitari byo. Benedata, turere nka abo bana nk'ingabire Imana yaduhaye. Kuko nutabikora igihe cy'ibyizigiro bikiyari, uzarira, uzoregreta ubuzima bwawe bwose. Urinda umwana inkoni aba mwansi, ariko umukunda amuhana hakiri kare. Ukunda umwana azamuhana hakiri kare. Igihe cy'ibyizigiro kikihari, umwana ntazo kubwira ngo ikintu cyose ndagikeneye ngo ukimuhe. Hari ibyo uzomubwira ngo, hari ibyo uzomwimuna unafise, kuvuga ngo rekicu ntacyo ndaguha. Bene data, hariho abantu benshi uyu munsi abana babo babafashe barabareka baragenda barakura imyaka 15. Uyu munsi ko bararira kubera iki? Igihe cy'ibyizigiro cyararenganye, ntibahanye abana babo. Twige kurera abana bacu, ingabire Imana yaduhaye.
iri ni ijambo ry'Imana niko ndasoma 22:15 haravuga ngo ubufu buba buhambiriwe ku mutima w'umwana. Ubufu buba buhambiriwe ku mutima w'umwana, ariko inkoni yo guhana izobwirukanira kure yiwe. Inkoni yo guhana izobwirukanira kure yiwe. Munumve neza, sindi ko ndabwira abavyeyi ngo muza mukubita abantu kumishaki, oya, ariko umwana arakeneye guhabwa indero akiri muto. Ubufu ngo buba buri ku mutima we, ariko inkoni ikagira gute? Ariko inkoni y'uguhana izobwirukanira kure. Yirukana iki ubwo bufu? 29:17 aravuga ngo hano umwana wawe azokuruhura, mbere azonezereza umutima wawe. Azonezereza umutima wawe. Hari igihe kimwe papa wanje yigeze kunkubita kera, arampana neza kweli, bien, arankubita neza, ndumva neza, inkoni iranyinjiye neza. Kuva ico gihe ubuzima bwaje bwaciye buhinduka. Muri 29:17 yavuze ngo hano umwana wawe azokuruhura, mbere azonezereza umutima wawe. Azonezereza umutima wawe. Hejuru ya bino kandi reka kumuha nta desordre, mwereke ikosa yakoze, musengere, mwatura amajambo meza. Reka kumuhana uri kuramutuka, reka kuvuga ngo nikijuju, oya, sibyo ntibyemewe. Bibiliya yemewe guhana umwana, ariko ntiyemere gutuka umwana. Tiyemerewe gutuka umwana. Bavandimwe, tubere maso abana Imana yaduhaye. Hari ijambo nkunda cyane Yesaya yavuze. Yaravuze ngo 61:9 abazobakomokaho bazomenyekana mu mahanga, n'urubyaro rwanyu mu bandi bantu. Abazobabona bose bazobemera yuko ari ihanganje uhoraho mpaye umugisha. Bwana sifiwe. Abazobabona bazovuga ngo ndore ihanga uhoraho yahaye umugisha. Ndakwifurije ko abana bawe abazobabona bose bazabavuga ngo ndore abanyamugisha. Twimenyereze kwatura amajambo meza ku bana. Twimenyereze gufata ibiganza byacu, ibiganza byawe uzubishira ku mwana, umuvugishweho, umwatureho ico wizereye. Reka masomere ijambo ryankoze ku mutima ngiye mu gusura mu byagezwe 34:9 haravuga ngo kandi Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye impwemu y'ubwenge, kuko Mose yari yaramurambise ko ibiganza. Abana bacu barakeneye ibiganza byacu ko tubiyarambikaho, tubabwira apana tuko turabatuka, apana turiko turababwira amajambo meza, tubabwira ibyo twizereye kuri bo, twatura kazoza kabo keza. Haleluya. Bene data, tubere maso abana b'iki gihe hari ikibazo gikomeye cyane. Tubere maso abana, tubasohokane, tubaheze byose zo bikeneye, ariko kandi tubatoza indero nziza yo kubaha Imana no kumenya Imana. Tukikiga muri secondaire, abahungu twigana kenshi twarabayimvita mu magroupe biblique, twabatuma muri groupe biblique bakangira ngo urumva ngo abavyeyi bacu ngo bamenye ko twakijijwe, ngo bogira ingorane, ngo boduhana, bogira gute, twarara hanze. Abavyeyi babo batinya abavyeyi babo, mugabo no munsi abavyeyi babo baricuza. Abana barabaye futi, barabaye na umva ico kuva ico gihe banyura umogi kugeza no munsi taranze. Ntaco bavuyemo, abavyeyi barabaye kurusha. Bene data, nta kintu cyiza gishobora kurera umwana neza ko kumutoza indero y'Imana. Ntandi indero y'Imana ngo mutoza indero nziza ya Kristo. Yesaya yavuze ngo abazobabona bazovuga ngo ndori hanga jewe uhoraho nahaye umugisha. Twimenyereze kubavugaho amajambo meza, twimenyereze kubatura naho umwana yoza yafashe zero, reka kumutuka, mubwire ko ejo bikunda. Hari ndaye yakoze cyane, yakoze ku mutima y'umukozi w'Imana witwa Maso yadishingiye intaye yasanga mu Burundi. Baramwirukanye ku ishuri, baramutuka, umwigisha wiwe mu Bwongereza arasubira iwabo. Nyina yari umumama mwiza cyane.
haleluya. Nyina ngo mu gitondo iminsi yose yamwatura ko ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abaefeso 3:20 ngo ibasha gukora ibirengeje cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira, ngo kuko ubushobozi bwawe budukoreramo buri arabikora. Umwana asubira ku ishuri ariga, aba umuntu w'igitangaza, n'umugabo wasize amateka ku isi kihari, umugabo witwa Maso, izina ryiwe rizokwama rivugwa isi kihari. Kubera iki? Nyina yaramubibye mu ijambo ry'Imana. Bene data, tutoza abana bacu, tubabere maso, tubafukamire, tubisonzeshereze. Uzuja mu muryango wawe n'umudamu wawe, mufata umwanya wo kubatura amajambo, yo kubasengera, yo kubabera maso. Narakuze umugabo witwa Warren, ngo azagenda baryamye agatangira kubakoraho abaturaho amajambo meza yanditse mu gitabo ciwe, akabavugishwaho, akabaturaho amajambo meza. Ndagusabye, ndakwifuriza ko urugo rwawe, abana bawe, abazizo babona bazabavuga ngo ndori hanga uhoraho yahaye umugisha. Bera maso mwana, bera maso, ubere maso. Ejo ni heza habo, ejo bazubaka ingo nziza, ejo n'abagabo beza, abagore beza, ubuzubabonamwo abantu beza bakomeye. Yesu abahezagire. Data, mu izina rya Kristo Yesu, waraduhaye abana nk'ingabire, turakeneye kubabera maso. Udushoboze mwana, udushoboze kubera maso, kuko abana bacu ni amagenerasiyo n'amagenerasiyo. Ndasenze natura umugisha w'Imana. Hariho abana mwami nsengeye muri kino kiganiro, ngo ubagirire neza, ubatabare imiryango yabo. Urashoboye guhindura bariya bana, ugasubira kandi bakaza mu rugo, bagasaba kandi bakaba abakobwa beza n'abahungu beza. Mu izina rya Kristo Yesu, ndasengeye bariya babatswe n'urumogi, babatswe n'izindi ngeso zitarizo, ngo ubahindure mu izina rya Kristo Yesu. Ubuntu bwawe bwiyongeranye ku buzima bwawe. Urakoze Data, icubure n'amashimwe bibi byawe mu izina rya Yesu mwami wacu, amen.